Moni ya Fleur n'umuntu yaciye mu bintu byinshi cyane. Ivyo bamuvuze ko ukuntu bamuriye account yo ya YouTube. No gusa uri kuramuraba ubu n'umuntu ariko arakora cyane. Rero Moni ya Fleur ndamufana gose kandi ndifuza gukura nawe. Abishitse akabona kino kiganiro. It's okay, mon bébé, ngewe nawe namaka. It's okay, mon bébé, tuzakundana maka. Kubera iki Madiba? Indirimbo ziwe ndazikunda. Ngene yandika. Yeah. Allez, nakuze indirimbo nkunda na l'artiste en question. Tima kure niyo bibera, baby you sweet lips. Nikupeleke kwa mama. Bado. Sema nini unataka. Bado. Nikupe nini mama. Bado. Hello to everybody, mambo vipi, mrameze freshi, nizere kwa mumeze neza kumande zose zisi. As you know, call me, my name is Alvin Gucci, aka Janjalao, sharpshooter, the morning star, all the way from Burundi, Bujumbura, like nobody can do that. Hey, behind the camera, nkuko mama, murindiriye kenshi kugira mubona ama image ameze neza. Turi kumwe na Mr. Vibe. Mr. Vibe niwe abaha ama image ameze neza cyane. Barundi kazi nizere ko mumeze neza aho muri hose, nongera ndabifuriza ibihe vyiza aho muri hose. Uyu munsi n'umunsi udasanzwe, n'umunsi w'amateka, n'umunsi twovuga yuko iyo mubonye twishikiye kuri tele tuba tugiye kurondera amakuru menshi atandukanye. Uri imbere za kamera muramubona, oh yeah, umudada mwiza atwenga neza kandi anabikwiriye kuba yogaragara imbere za kamera za Yaga Tech TV. Nk'abadasinzira twashimye kumurondera umukobwa twovuga yuko twagiye turamubona ku mbuga nyinshi zitandukanye. Tumubona ku mapage ya Facebook, tumubona ku ma account ya Instagram y'abantu bakoresha imbuga zikurikiranwa cyane, aho impano yiwe yatumye twebwe nk'abadasinzira bira twishikire tumurondere, tubaze ninde, avuka he, avahe, vyose turaza kubimenya uyu munsi mu bwami bwa Yaga Tech TV. Mukobwa mwiza, umeze neza? Ndashima. Artiste. Ndabeshe. Ubeshe. Sign yawe kugira twinjire muri mood. Acapella isanzwe nyine kugira ndakumva ijwi nanje unyinjize muri mood, numve ko ndi kumwe nawe imbere yuko widondora. Okay. I fancy when you high shine, baby when you smile. Kipenzi nakupenda sana, wenipongela boy. Actually loves you, actually care, loves you sincerely, loves you mon bébé. Actually loves you, actually care, loves you sincerely, loves you mon bébé. Usinilegeze mamba nipe akilo. Basi tumye niyumvira umu ex wanje, nubwo gusubira n'umu ex ari cha. Welcome my sister, akimbere ya vyose introduce yourself, gira bamenye uwo turi kumwe uyu munsi mu bwami bwa Yaga Tech TV. Okay, amazina yanje ni yukuri, ni Darlene Munezero. Yeah. Hama yakazi ni Lane Amara. Inde? Lane Amara. Lane Amara. Imvukira ya hehe? Muramvya. Wow. Muramvya kumbe turafise impano igiye kujugumiza mu minsi iri imbere. Imvukira ya Muramvya ariko usanzwe uba i Bujumbura. Okay. Imbere ya vyose wavyakiriye gute kuba twashimye kukurondera? Byanangaje. Nyine uzima byanangaje. Ego. Madiba asafana benshi kandi benshi cyane. Benshi muri bo batanguye kumukurikirana za 2017 agitangura carrière. Jewe natanguye kumukurikira asohoye ya Kilo
niyo mpamvu gambye ngira rya capella niyo nagiriye natanguriye ko ayitangura ya kilo ndayikunda sana chazana kukanyuma nyine kukanyuma ni kukanyuma ya kandi ni benshi bagize ama challenge ego gusa ko naje mwamisemwo sindatahura nturamenya impamvu turi ngaha ndayimenye gusa ye biransiga ego ariko anyway uraberewe cyane merci ukunda iki muri rusange muri rusange ndakunda koga wow ndakunda koga gufungura ya gusa ndakunda kuririmba sana nijo naguhera nico kintu muri rusange wumva yuko kikuryohera cyane kuririmba wallahi kaba karenze uri umuntu ukunda gusohoka no urifunga cyane bon suba ndifunga mugabo nyene umuntu usanga afite kamere kiwe nyene ufite kamere kawe ujya gusekeye ariko usanzwe unwa inzoga na nzoga aba artiste uzawumva banatita yamwe akantu nta muntu niyo kwandika niyo girina vibe sidi murabo abahe bagenzi udakunda kugendana nabo abagenzi bafise ingeso zimeze gute udakunda kugendana nabo Jenda umunani nzoga kweli. Pa blague. Abakuje no buntu. Boss wese no gendana na mugabo sinomenyerana nabo. Uramaze kuronga amahirwe yo kuja muri studio basi? Oya. Akura composer. Ufise indirimbo umaze gukompoza? Yego. Wow. Haje ufise imyaka ingahe? 19 ans. Wow. Wenyura composer indirimbo zawe fresh. Ushobora kuba ufise indirimbo nyinshi umaze kwandika? Yego. Wow. Mu muziki harabaho intambamyi nyinshi zitandukanye. Aho uza wumva abakobwa bakubwira nti twebwe ntitukunda gushigikirwa. Niyo mpamvu benshi usanga bishika bakabiheba. Umuziki ukabananira ngo kubera ngo badashigikirwa. Niye confidence wewe muri wewe wumvise nk'ukumengo jewe nzobishobora. Abo bazimye barazimye ariko jewe urugendo ngiye gutangura bagiye kumenya. Bivana naho ugomba gushika. Bivana vyo yawe tufsana ugomba gushika uravuga ati genre ama challenge yose aje uravuga ati naje mugabo Mungu njo chef. Mungu njo chef. Mama wayitanguje Imana mu bikorwa byawe byose. Kugira urakunda gusenga? Yeah. Kawa mbere kuri cathedral. Sawa, sigira cathedral usanenda nzosenga. Dufise abakobwa benshi baririmba. Ba Monia Fleur. Ba Mokenzi, Natasha n'abandi benshi batandukanye. Mugiyeho hokogwa ibishoboka vyose wewe ukinjira muri game bakakumenya. Uri tayari guhangana nabo? Kubera iki? Ndabafana tu. Sinje je nanumwe tuje kugwana. Nta numwe je guhangana nawe. Nanumwe tuje kugwana. Kabisa. Jeje gukora ivyanje nabo bakora ivyabo. Ariko urafise confidence yuko ibikorwa byawe bizo kwemeza buri muntu wese. Afana bisanzwe. Wow. Biramaze gushika bagakwandikira indirimbo? Navyo kunda? Oya. Navyo kunda? Kabisa. Uyu munsi hariho video yawe twovuga yuko yagira aca ku mbuga nyinshi zitandukanye. Aho najewe naronse amahirwe yo kuronka iyo video. Ndanayiposting kuri page yanje. Aho nabonye n'ama DM menshi banyandikira bambwira uwo mudada nuwa hehe, uwo mudada ko arenze, umudada afise ingabirano idasanzwe. Bica bimpa umwanya wo kukurondera kugira tumenye amakuru menshi atandukanye. Kubera iki Madiba?
indirimbo ziwe ndazikunda ngene yandika yeah. Ari nakuze indirimbo nkunda na l'artiste en question. Yeah. Madiba umuzigiye kingana gute? Kisura ya kilo. Kare naramwumva kumwumva tu. Yeah. Nturanonka amahirwe ariko yo kubonana nawe canke kuvuga ngo muriko murayaga basi unamurondere bivaye no kungene wari usanzwe umufa. Ayo mahirwe ntayo rigero. Nazo niyumviriye rero biyumviye. Oh my god. Warakoze challenge y'indirimbo yiwe. Ducishirizemo kidogo kwanza. Okay. Na 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 na. Niwaje kubera mu morning ngo bitumuzana podi choifuza nuko nguha chulo. Souvenir umereza zindenze too much. Sipari wicho sound uzicuma. Paparazzi bazumvira muri Costa. You're my beautiful paradise, believe me, you are my angel. Twende mama. Tugende gato bandanya please. Oya bandanya please gato kuko ari ahantu nkeneye kuririmba. Hey. Duhe. Mana gumeneka. Ira hose niturumva uburyohe bwa abafana baba yagateka. Barakunda vibe. Ugirushe. Barakunda vibe bumva nk'ukumengo iyo talent kurimo ko nabo nyene ahantu bari mu bibanza bitandukanye bakumva yuko nabo nyene binjiriwemo ikintu gitangaje cyane. Wow. Tugende wow twandanye. Mutima kure niyo bibera baby you sweet lips nikupeleke kwa mama bado sema nini unataka bado nikupe nini mama bado bas wow. Wow. Ijwi riyobeye. Ijwi ritangaje. Nubwo wowe bugwaye. Iri jwi rikakongorera mu matwi wahita wumva kabisa kukize. Wow, ufise ijwi rirenze cyane my sister. Wow. Ni indirimbo ya Madiba abantu batarashobora kuja kuyiraba canke abantu batayizi, ni indirimbo yitwa Kukanyuma. Indirimbo iryoshe cyane, indirimbo irenze sana, indirimbo ifise quality irenze, indirimbo ifise amajwi arenze cyane ari ku rwego ruhanise cyane. Bakunzi ba Yaga Tech TV, muramubona umukobwa mwiza cyane afise ingabirano idasanzwe akeneye gushigikirwa. Burya page yawe witwa gute haje? Leila Amara. Leila Amara. Yeah. Hama Sana Leina. No. Lane Amara. Iyo ni page Facebook. Hama Instagram. Zose nuko nyene. TikTok Zose. Wow. Nigiki osaba kuri Madiba the Classic? Madiba. Agiri chakoze. Yeah. Atangira wenyene ya support. Ya support. Urifuza kubonana nawe hoho? Ico ni kibazo. Wow. Uravyifuza guhura na Madiba? Cyane. Bishize ugahura na Madiba na yahe majambo atatu wo mubwira ukibona ukimubona pahanse yiwe kwanza yonye atari banga? Atari banga. Umunsi twaronsa amahigwe tukaguhuza na Madiba the Classic. Na yahe majambo atatu wifuza kumubwira uwo mwanya nyene mukibonana? Cyane bimenya ndabuboye. Biragoye. Wararumvise ngo Madiba aragoye kuboneka sana. Jeje nyene ndashobora kuba maze nk'imyaka ntamu kandi ari nganye mu Burundi. Ako jeje maze nk'imyaka ntamubona umuririmbyi Madiba. Amara mu baririmbyikazi b'abarundi araho baririmbyikazi benshi batandukanye usanga bafise ku mibiri yabo amatatuwaje. Ushobora kuba ufise tatuwaje ariho hose ku mubiri wawe wewe?
ndayifise. Isiguye iki tatuwaje ku mubiri wawe? Ni no one is like me and that's my power. Yeah. Iramaja ira ahantu haboneka canke ira ahantu adashobora kuboneka? Araboneka. Wow. Bashobora kuyitwereka? Iri ku kuboko, kuguru? Iri ku kuboko. Wow. Ni izina ryawe? Meje oya, ni no one is like me. That's my power. Wow. Yeah. Ifise siguro. Kubera ki wayishize hiyo? Sinzi. Nkuko nayishira ngaha canke iki? Uyu munsi twashimye kukugendera, uyu munsi twashimye gutanga support ku mpano Burundi butunze, ku mpano usanga zinyegeje zidakunda kugaragara cyane. Uyu munsi twashimye kwishikira aho usanzwe uba kugira toronke amakuru menshi atandukanye. Iki kintu wewe muri rusange ucakira gute kandi wongera usaba iki? Icambere na mbere mbaje gushimira wewe. Wideplashije urafata umwanya wawe navyo nari niteze kweli. Yeah. Ndagushimiye kuri iyo donc uko kuntu wewe wabonye talent yanje. Nifuza ko n'abandi ba journalist bagenza bariko boyibona. N'abandi baririmbyi benshi ba Monia Fleur, ba Natasha, Mona Walda. Uko nabonye bafise iyo support nanje ndayikeneye. Kujya kuntu batanga support kwa Natasha, Monia Fleur, Mokenzi nawe ujya support urayikeneye. Kubera iki Natasha, kubera iki Mokenzi, kubera iki Monia Fleur? Bon, ndabafana kubera n'abaririmbyi b'abakobwa hano mu Burundi kugira urinde ushika donc kumenyekana mu muziki wawe uraca mu bintu byinshi. Baraciye mu bintu gusa nyene bagumyeko. Umuziki ute Monia Fleur? Monia Fleur ndamufana sana. Wow. Sana. Indirimbo ziwe urazizi? Ego. Na yahe makuru ushobora kuba yaramuvuze ko Monia Fleur atigeza kuryohera? Amakomenti nyene bakunda kugira kuri apparence yiwe je ni myiza. Ya rero harakunda kuvugwa amakomenti kuri apparence yiwe. Umva wewe zijya natumbona jezo. Birakujye kuntu. Wow, bivanye kungera unamufana. Urashaka kubuza karirimbo ka Monia? Aiwa. Tupe basi mama. It's okay, mon bébé, ngewe nawe namaka. It's okay, mon bébé, tuzakundana maka. Uri mu artiste, uri kuraza. Uno munsi ukoranye ikiganiro na Yaga Tech TV. Commentaires zizoza izarizo zose kuri wewe, canke post ziri negativity kuri wewe, uzozakira gute? Honyene ivyo mbajije bijanye n'itatu. Monia Fleur n'umuntu yaciye mu bintu byinshi cyane. Ivyo bamuvuze ko ukuntu bamuriye account yo ya YouTube. Gusa uri kuramuraba ubu n'umuntu ariko arakora cyane. Jewe ndi umuntu aciye bugufi kandi ndakunda akazi nkora. Yes. Rero Monia Fleur ndamufana gose kandi ndifuza gukura nawe. Abishaka kabona kino kiganiro. Urifuza guhura na Monia Fleur nko watubwiye ko wifuza no guhura na Madiba the Classic, biba ibintu bibiri bikomeye cyane dutegerezwa natwe kubishigikira uko bishoboka kose. Niye support ukeneye kuba artiste wacu? Support nkeneye ahanini si amahera cyangwa kuja muri studio. Ahanini niyo donc ni abantu babifisemo experience n'impanuro kuba bifisemo uburambe. Wow. Oh yeah, bakunzi ba Yaga Tech TV bandanya mukora subscribe kuri channel ya Yaga Tech TV. Mutibagira no gusharinga ibiganiro byacu tubaha ku mwanya. Behind camera ni Mr. Va.